mwaramutse mumeze neza abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari muri Canada, Amerika n'ahandi abumva ikirundi cane cane, ndabaha ikaze muri E-KAZI space. E-KAZI space ni urubuga ruri kuri Facebook, urubuga ruri kuri Instagram, urubuga kuri YouTube. Ni urubuga novuga mushobora gusangako ibintu bitandukanye, ibiganiro bijanye n'ubuhinga bwa none, ibiganiro bijanye no kwiteza imbere, ibiganiro bijanye no kwimenya impano yawe. Ndabaha ikaze kandi mushobora kudusanga kuri Statut /E-KAZI .space, ahantu heza ho gushobora kumvira ibiganiro vyiza vyahindura ugwaruka abagenzi. Turi n'umunsi tuzokuvugana gute? Uyu munsi tugira tuvugane ku bintu bitandatu, uburyo bwiza bwo gushobora kudandariza kuri WhatsApp. Uburyo bwiza bwo gushobora kudandariza kuri WhatsApp ukoresheje ico twita amasitati. Hari benshi baza gutangara canke baza kumva yuko umengo biragoye, ariko nta kigoye kirimo. Novuga hari benshi bamaze kubitahura uburyo amasitati yabo ashobora kubungukira, ashobora kubabera isoko ryiza ryo kugurishako ibintu, ryo kugurako, ryo kugurishako. Ubu n'umunsi nawe ni vyiza ko ubimenya, kuko hari igihe uba ufise ibintu vyinshi vyo kudandaza canke vyo kudandarizako, ariko ugasanga urabura abakiriya. Ico ni icambere. Canke nawe ugasanga uri umuntu ufise ivyo woshobora kudandaza, ariko ntubone uburyo wobidandazamwo. Ukiyumvira ibibanza vyo birazimvye, ukiyumvira ko ufise nife nayo irazimvye, murabizi ko isigaye izimvye, ukiyumvira ibintu vyinshi cane. Ariko ngenda kubwira yuko ushobora kudandariza kuri stati yawe wisunze abagukurikirana. Uyu munsi niyo mpamvu ngenda kubwira ibintu bitandatu utegerezwa kwisunga. Twagiye. Ikintu ca mbere ukwiye kwisunga ni kumenya abagukurikirana abaribo. Muri ico gihe nako ndavuga, menya neza abagukurikirana muri stati zawe. Ese ufise abantu bangana gute? Mbega ufise abantu bangana gute? Ushobora kuba ufise contact z'abantu barenga hafi 100. Ikindi ca kabiri novuga kuri mu kumenya abagukurikirana abaribo, gira umugwi w'abakiriya bawe. Mvuze kugira umugwi w'abakiriya bawe, eka ndaguha akarorero kuri kanyumviriza, ico twita broadcast. Broadcast ni umugwi ushobora kugira, ariko uwo mugwi buri umwe wese akibona muri uwo mugwi nyene, donc buri umwe wese akibona nkaho umengo ari en contact nawe, ariko muga muri abo bose uba wakoreye umugwi wabo utegeza kubashiramo. Niwo bitwa broadcast. Umugishingo co kugira group, iyo group igahuriramwo ba bakiriya bawe bose, gira ico twita broadcast. Ukore ico twita cyaka navuge ku basi mu kirimi ciza, ugira ico twita diffusion. Donc les diffusion kuri abo bantu, ugira ico twita diffusion kuri abo bantu. Mu gihe wateguye uwo mugwi mutoyi ushobora kudifuzamwo vya bintu vyawe, buri mukiriya wese aza kwibona yuko iyo produit canke ico kintu wamumenyekanishije ko kiji wiwe, ariko wewe mu rusange uba kirungitse ku bantu bose. Ikindi ca kabiri twavuze, ca mbere ni kumenya abagukurikirana abaribo. Ikindi ca kabiri ni gushirako amashusho n'ivyo wandika mu buryo buri attirant, mu buryo bukurura abantu. Hari igihe umuntu ashobora gushirako, dufate umuntu ashaka kudandaza nk'ikirato, ushizeko ikirato, ushizeko prix, aho vraiment ntaco ubukoze. Nimba ushaka kudandaza nk'ikirato, akarorero, shirako ikirato, vuga ico kirato kurere yacu, ni marque yacu, ni Nike, ni Supla, ni Air Nike, canke ni ubwoko bwayo. Muri ico gihe raba iyo marque rero, raba iyo marque y'ico kintu ugira ushireko.
ni televiziyo, ni ubwoko bwayo, ni Samsung, ni Nike, ni Kaya, ni inde, ni ubwoko bwa televiziyo. Nimba ari imodoka, ni ubwoko bwayo, marke. Hanyuma raba amajambo ukurikiza, amajambo uza gukurikiza niyo aza kwatira abantu. Rero gufata wuzuze kaya kazingi kose amafoto ariko ntagire amajambo ushirako. Vumugira amafoto make ariko amajambo yaba ari atira. Ushirako amajambo meza ashobora kwatira umuntu. Ndetse muri amajambo shiraho contact zawe. Bikunze nimba iyo produit yawe ifise adresse, shiraho adresse yawe aza gusanga iyo produit yawe. Ibyo ni ibintu bizima vyiza bishobora gutuma umukiriya aba satisfait cyangwa umukiriya aba novuga yifuza kumenya iyo produit. Ikindi cya gatatu ngira mvuge nikijanye no gushingira no gushiraho intahe z'abantu, intahe nziza z'abantu cyangwa témoignage. Hari igihe uba wararose nk'umukiriya akaba yaraguze ikintu, hama ico kintu umukiriya akagushima akavuga ati nukuri iyi produit yawe ni nziza, nukuri sinahomvye, nukuri ikintu cyari ciza cyangwa kimeze neza, canshikiriye amahoro. Donc iyo témoignage canke iyo article kiravuga ukuntu ico kintu ari ciza, ico kintu uburyo kimeze neza. Iyo témoignage gira screenshot canke fata iyo erekana source iyo témoignage, hama uyipostinge kuri statut yawe uvuga ati voilà laba n'abandi bakiriya barabishingira intaye produit yanje. Kuko abantu benshi baratinya ibintu byo kugura online, ariko igihe ufise le témoignage ndavuga gute mu kirundi ciza, abagushingira intahe ko iyo produit yawe ari nziza cyangwa ko ico kintu cyawe ari ciza, birafasha gusumba uko woshiraho ikintu ntihage n'umwe uronka témoignage yiwe. Okay, ico ni cya gatatu. Kindi turiko turavuga, uza kugira ikibazo aza kunyandikira muri commentaire, yandike muri commentaire, avuge ico atubaze ibibazo tuza kumwishura. Ikindi cya kane tugira tuvuge nikijanye no gukoresha abandi, kuko ni iyo produit yawe nta muntu azoyimenya. Hari igihe wowe udafise abagukurikirana benshi, ariko iyo ukoresheje rero gukoresha abantu b'ivyamamare cyangwa abantu bamaze kubaka imbuga, kuko nabo nyene abo bamaze kubaka imbuga hari uburyo bitanze kugira bamenyekane, abo utegereza ko novuga iyo nindi nzira novuga ya kane yo gushobora novuga kuronka abakiriya. Turavuga reka tuvuge nk'akarorero nk'abawuzi n'abantu bafise imbuga zikomakomeye nka Scene Vibe, ba Juste Gaël bafise umukubito. Turabona n'abandi benshi batandukanye, aba danseurs bakora ku ma TikTok, ku ma Instagram, abaririmbyi batandukanye. N'abantu woshobora kwifashisha kuri ya produit yawe cyangwa cya kidandazwa cawe bakigukorera publicité. Muri ico gihe urumva yuko nabwo n'ubundi buryo bwo gushobora kudandaza ikintu ca mu buryo bworoshe kandi bwiza. Ego nivyo birasaba amafaranga kuri abo bantu, kuko urumva birasaba kubahemba, birasaba kubaha amahera ya publicité, ariko novuga ni yindi moyen yindi ushobora gukoresha mu gihe ushaka kudandaza igicuruzwa cawe. Uburyo bwa gatanu ni ubundi buryo bwa gatanu ni uburyo novuga bwo gushiraho les prix, bwo gushiraho novuga les produits zawe, ibidandazwa vyawe utaruhuka cyangwa uhozaho. Nk'ubu nk'akarorero urashobora gushiraho nk'ubashaka kudandaza nk'ibirato cyangwa impuzu, ugasanga ubishizeho ku wa mbere, statut imara amasaha 28. Statut imaze kwerekana yuko atakintu kimwe kikiriko amasaha 20 umunsi waheze
24 zaheze za produit yawe kuri Statut, ugazosaba gushaka iyindi nko kundi umunsi hace nk'iyindi minsi 4 canke 5, abantu bataba bakavyibagira. Iga uburyo bwiza Statut yawe yamako ibintu. Sinavuze ibintu byinshi, navuze navyo ba 4 canke 5, ama produit 4 canke 5, mugabo Statut yawe ntiyigere iva ko les produits zawe, kandi produits zawe niba bari zimwe zame ziriko gutyo abantu bazoza bararaba Statut zawe bazotaba bamenye produits wawe izarizo na prix zazo, bazotaba bamenye produits zawe izarizo. Yibaze nk'ikintu umuntu yamabona kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu, iminsi 7 akamabona produits zawe kandi zishasha amarivage mashasha. Uwo muntu uribaza ko azokwibagira izina canke azokwibagira ivyo udandaza? Namwe mutarabagenzi ariko araba Statut zawe ashobora kubona canke bashobora kumuguma nko mu mutwe ivyo udandaza, ndetse n'amapri akaba yazi mu gihe wowe yashirako. Urumva ko uburyo bwa gatanu ari uburyo bwiza bwo kumenyereza abakiriya bawe ibintu udandaza. Uburyo bwiza bwo kumenyereza abakiriya bawe ibintu udandaza. Uburyo bwa gatandatu ari bwo bwa nyuma, iga uburyo ukorana n'abandi. Uburyo bwa kane twavuze gukorana canke gukoresha publicité ku bantu bamaze kumenyekana, ariko uburyo bwa gatandatu ni uburyo bwo gukorana n'abandi. Aha twavuga gute rero? Urashobora gufata produit wawe, iyo produit wawe ukayishira andiko ndavuga kwiga gukorana n'abandi. Kwiga gukorana n'abandi rero ushobora gukorana n'abagenzi bawe ukababwira ati aha kantu kanshije kuri Statut yanje, Statut yawe, aha kantu kanshije kuri Statut yawe, ego. Canke naho ushobora kutavuga ati reka iyi produit yanje reka ndaye kwishira kuri Statut gusa ya WhatsApp, reka ndashire no kuri Statut ya Instagram, Statut ya Facebook, ndashire kuri social media ziwanje nkoresha na karorero. Ivyo birashobora kugufasha kuronka abakiriya benshi batandukanye. Rero nariko ndavuga uburyo butandatu bwo gushobora kuronka abakiriya bawe biciye kuri Statut ya WhatsApp. Rero nahawe ho kwiyumvira ati mbega uburyo bwonyorohera n'ubwawe, ariko nta buryo bwo gukorana na bumwe buhari, ahubwo izi etape zose uteza kuzikoresha. Keci etape novuga ya kane yo gukorana n'abantu bakomakomeye ku buryo ahige bwo kuzimba, ariko ni uburyo ushobora gukoresha bwose uko ari butandatu bukagutuma les produits zawe zisohoka canke ibitandwa vyawe canke ibicuruzwa vyawe bisohoka. Ni nkuko wowe ufise n'ibyo ushaka kumenyekanisha byose ushobora kubishaka kuri Statut yawe ya WhatsApp abantu bakakumenya. Rero abagukurikirana kuri Statut yawe reka kubapfisha ubusa. Urashobora gusanga ukurikiranwa n'abantu barenga 100, 250. Abo bantu bagukurikirana kuri Statut yawe reka kubapfisha ubusa, babyazemo umusaruro, kuko abo nyene nibo bazokurondera abakiriya, canke abo nyene nibo bazokumenyekanishiriza abandi bantu. Rero ni vyiza ubanze wicare wiyigishe nimba hari ikintu ushaka kudandaza. Nimba ushaka kudandaza ibintu uciye kuri Statut ya WhatsApp, ni vyiza ko ufata kanyu kiyumvira mbega no ushobora kudandaza iki, ni iki no ushobora kudandaza. Hama ntuwaciyumvira, ntuwagitegura. Tegura rero izi nzira zitatu nashoboye kukubwira. Inyuma ko ntiwaheza kuzitegura bizogufasha novuga kugera kure uciye kuri Statut yawe, kandi atakintu na kimwe bigutwaye, ata mwanya bigutwaye, ata buryo bwinshi bigutwaye. Ukoresheje iki? Inguvu zawe, n'umwete ndetse n'ishaka. Muraza kutubaza ibindi bibazo canke ikindi kiganiro umuntu atwoyaga ko muciye muri commentaire, muza kutwandikira turashobora kubasubiza. Ntimwibwire kugira subscribe canke gupartager ku bagenzi banyu. Iyi video nimba igufashije uyihe n'abandi kugira nabo igire ico ibafashije. Muze kurana n'izindi video zindi twagiye dukora zitandukanye. Twebwe hasigaye twobashimira uburyo mwaduteze amatwi mukatwumviriza. Mugire umunsi mwiza.